Ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni 4 bahunga igihugu cabo. ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cane umugabane wa Buraya utigeze ubona haraheze imyaka 70. Kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu bibanyi vyabo bagera ku bihumbi 368. Iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko giteze ko ivyo bitigiri bibandanya kuduga. Ibihugu birimo Pologne, Romania, Slovakia na Hongrie vyabaye birihoza amabwirizwa yo gukingira ikiza ca virusi ya corona kugira ngo vyorohereze abanyagihugu ba Ukraine bariko barahunga. Pologne yavuze ko imbibe zayo zuguruye atanumwe izosaba impapuro z'inzira kugira ngo imwakire kandi atanumwe azokumirwa. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP naryo ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko imirongo y'imiduga iri ku rubero rwitwa Medica ruhuza Ukraine na Pologne ari miremire cane. Umushikiranganje wa mbere wa Hongrie igihugu somambike ca president w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yavuze ko igihugu ciwe kizokwakirana urweze abanyagihugu ba Ukraine kandi ko citeguriye gushigikira ingingo zose zihana Uburusiya. Abariko barahunga Ukraine bagwiriyemwo abana n'abagore bivuye ku itegeko president wa Ukraine yasohoye ribuza abagabo n'imisore ifise imyaka irenga 18 guhunga. Uburusiya muribuka ko bwatanguye gutera Ukraine kuva kwa 4 w'inondwi turiko turasozera. Tukiri ku vy'Uburusiya na Ukraine, president w'Uburusiya yagiriza abategetsi ba Ukraine ko bariko biyima amahirwe yo gukorana ibiganiro ibindi na team ishimwe. Mwitangazo ryasohowe uyu munsi ku cyumweru ryavuze ko Putin yavuganye na ministri w'intebe wa Israel Naftali Bennett. Putin yamubwiye kandi ku bikorwa bya gisirikare byakozwe n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine byo kurinda akarere ka Donbas kayobowe n'abitandukanije n'ubutegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya. Muri iri tangazo Putin yumvikanishije kandi ko intumwa z'Uburusiya ziri mu mujyi wa Gomel muri Belarusiya aho ziteguye imishyikirano n'abayobozi ba Ukraine kugeza ubu ashinja kuba bataragira ubushake bwo gukoresha ayo mahirwe bahawe. Ku ruhande rwa Bennett we yasabye ko Israel yaba umuhuza muri ibiganiro hagamijwe ko intambara yahagarara. Hari amakuru kandi avuga ko kuwa gatanu w'iki cyumweru Zelensky perezida wa Ukraine yari yasabye Bennett kuba umuhuza muri iki kibazo. Uburusiya burashaka kugirana ibiganiro na Ukraine bahuriye muri Belarusiya. Perezida wa Ukraine wariko asa nk'uyomoza ibivugwa na Putin yavuze ko yifuza ibiganiro n'Uburusiya ariko ntibibere muri Belarusiya, igihugu cyahaye ingabo z'Uburusiya inzira zinyuramo zigiye gutera Ukraine. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru ku Burusiya na Ukraine. Ubushinwa bwanse gushigikira Uburusiya bufatwa nk'umugenzi somambike wabwo buhitamo kutagira ico buvuga ku ngingo Amerika yashize imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yiyamiriza ibitero Uburusiya buriko bugaba muri Ukraine. Uretse ko Uburusiya butagize ico buvuga ngo bwemeze canke buhakane iyo ngingo, bwasohoye itangazo rishobora kutakirwa neza ku ruhande rw'Uburusiya. Ambassadeur w'Uburusiya muri ONU Zhang Jun yasavye ashimitse ko Uburusiya bwubahiriza ubwigenge bwa Ukraine no kutavogera ico gihugu. Ambassadeur Zhang muri iryo tangazo yagize ati Ukraine yaribwirijwe kuba igitarugwa gihuza uburengero n'ubuseruko hakuba ikibuga kigwanirwako n'ibihugu vy'ibihangange. Uwo mutegetsi yaserukira Ubushinwa muri ONU ariko yanavuze ko ubwoba Uburusiya bufise bw'uko ishamwe NATO gifuza kwaguka rikongeramwo Ukraine nk'igihugu c'umunyamuryango waryo bwumvikana cane. Ko na Uburusiya bwanse kugira ico buvuga ku ngingo itera ivyatsi intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine vyateye ibibazo vyinshi birimo kumenya niba Ubushinwa ku munota wa nyuma bwoba bushaka guterana Uburusiya canke niba busanga Uburusiya bwarengeje urugero burenga karimbi butibaza ko bworenga mu gusomborotsa Ukraine. Aya makuru yose abagezweho hirya no hino ku isi mweje kumva mushaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
mu gihugu cy'u Rwanda umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Dr Vincent Biruta niwe yasubiye gutorerwa kuba president w'umugambwe uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu PSD. Biruta yatangaje ko muri no myaka 5 bagiye gutegura amatora y'abadepute azoba mu mwaka uza n'ay'umukuru w'igihugu azoba mu 2024. Mugenzi wacu Assunta Kabo i Kigali mu Rwanda yatukurikiraniye ivyino nkuru. Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu batangaga 200 mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD. Hafi imyanya yose yari umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine, atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa ebyiri. Dr Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5. Nanone muri iyi manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Umwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri, hari amatora ya perezida wa repubulika mu mwaka wa 2024. Ibi byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare, twamamaza. Igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka PSD yari rifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida, yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka mu yindi shyaka, ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu. Mu mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi, ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka wa 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka wa 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo: igihe nikiragera, haracyari imyaka 2 hagati, harimo amatora y'abadepite, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mwaka wa 2024. Igihe ntabwo kiragera. Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Iyamuremye Augustin, umwe mu bari mu bambere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga. PSD kuva yatangira navuze yuko kongere zose narazibonye, ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike, irashimwa hose. N'abayituka ni nk'aba bandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD iri mu kwaha kw'abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara. Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwirijwe ibya mbere ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi. Ishyaka ryanjye cyo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu nteko zishinzwe abadepite, bumva bakwiyongera. Ikibura ni uko turakiyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi uhari aho turi kugera. Rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira, kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta, bafite inshingano mu nzego za leta. Mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka 5 harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavuze mu mwaka wa 1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye, ryaje gukorwa mu nkokora muri 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo, abandi bazira ko ari abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika mu mwaka wa 2010 ariwe Ntawukuriryayo Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Assunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi ahavugwa ikibazo c'abarimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke batagira aho bashorera umwimbu wabo. Ibindi kuri no nkuru tubaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe.
umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uriko urabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda, kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye. Babwira DJ y'Amerika ko agahombo ari kirenga. Twirekera ku biti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara ca Bujumbura ko kwiyongera, ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi, umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka, abandi bakaguma bamanura bajana, nacyo gisono twirekera ku biti ugaca usanga havyahiye, vyabuze, vyakorotse. Ivyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka misi yose. Hariho igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu wacu. Kenshi ayo umuntu ararindira basi arabe ko iyindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronka utwo dukeyi. Aha ntivyari bikwiriye ko usanga yakorotse canke yahiye, nuko amasoko atabari meza yo kubishora. Ako gahombo ntikari kuri bene imirima gusa, abari basanzwe bahafise akazi nabo nyene bararira. Uyu murima wari ufite akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha, databuje yaramukaje zino nkamubwira ati jewe ndakinya agasabuni akampa agasabuni, kubera yampa agasabuni aronka umwimbu yimbuye, aho gushika uvyo yimbura byose bipfa ubusa. Nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga 5 nta n'ijana mpereza nawe yataje aronka. Bana baraza kwishuri bakaronka ikaye, mu tamakazi karonka agasabuni, nanje nkaronka kunyu tamakazi akangaburira, nkavuga ati yego ntungiye mutama wanje databuja. Kuri ibyo bibazo by'abanyagihugu barimo ivyamwa, musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza asaba abarimyi kugendana n'ibihe. Iyi soko rimwe iryugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo. Abamenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera. Komine Rugombo uravye aho iherereye, ivyamwa biriho nivyo kandi n'abarimyi babyo barahari, bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanye, mu Rwanda no muri Kongo, cyane mu Rwanda. Ico gihe rero barashaka kumara menshi cyane, nico gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera, ariko nibaza ko iyo mvugo atariyo. Ivyamwa no mu Burundi barabigura kuko si intara zose zibifise. Umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntara y'intagihari, agasharondera kumenyana n'abaho kugira ngo ashorere aho ivyo bintu bitari. Ivyamwa mu Burundi birakenewe kandi biragurwa, abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara. Abarimye basaba leta kubagarukirako bakaronka ico bakoze umwimbu wabo. Ico twosaba leta nk'umuvyeyi nuko yoraba nyene yoturonderera amasoko dushoramwe ivyamwa vyacu, kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu canke amahera, ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaje tubura ibya bindi twari twipfuje. Rero leta yodushikiraho bishoboka byose, katudodorera bakaturonderera isoko canke bakaturondera amahinguriro shobora guhingurira ivyamwa vyacu kugira ngo ntidukore duhomba. Leta tuyisaba ko ibi vyamwa vyacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa, igira ingufu zose. Ndariteye akamo n'umuvyeyi wa bose, naci dukorera ingufu kugira dushobore kwisununura n'izi ngorane turimwe zo kutaronka amasoko bihere. Gilbert Manirakiza ahimiriza abo barimyi kudacika inguvu bakabandanya barima ivyo vyamwa, kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse yaho babishorera azoba yabonetse. Baguze atunga bari bafise iyo migambi, naha mbere mu ntara iwacu c'ibitoke twabamuriza ko hariho abariko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane. Turizera ko hazo